Putin w'Uburusiya arategura kugira urugendo mu Burundi no muri Guinée Equatoriale. Urwo rugendo rwa Putin mu Burundi ruzoba amateka kuko azoba ari ubwa mbere ahonyoje ikirenge muri Afrika y'Iburasirazuba kuva abaye perezida mu mwaka w'2001. Bitekanijwe ko perezida w'Uburusiya Vladimir Putin azoja mu Burundi no muri Guinée Equatoriale muri uno mwaka w'2024. Ibi vyatangajwe n'ikigo c'amakuru c'Uburusiya Sputnik Africa. Mu ngendo z'amahanga azokora, ingendo zibiri zizobera muri Afrika, Uburundi na Guinée Equatoriale. Ibi bikaba vyatangajwe n'ikigo c'amakuru kuri uyu wa gatandatu uheze. Muri Nyakanga mwaka w'2023 nyenicubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yari yitabiriye inama y'Uburusiya na Afrika, yatumiye mugenzi wiwe w'Uburusiya Vladimir Putin gutemberera igihugu ciwe. Urugendo rwa Putin mu Burundi ruzoba amateka kuko ruzoba ari ubwa mbere ahonyoje ikirenge muri Afrika y'Iburasirazuba kuva abaye perezida. Perezida Putin yatembereye ibihugu bitanu vya Afrika gusa: Libya, Algeria, Maroc, Misiri na Afrika y'Epfo. Ubu naho akaba uno mwaka yitezwe mu gihugu c'u Burundi no muri Guinée Equatoriale. Putin mu mwaka uheze yavuze ko iterambere rikwiye ry'umubano n'ibihugu vya Afrika muri politike, mu mutekano no mu bucuruzi, ubutunzi n'ubutabazi ari ikintu kidahinduka muri politike y'ububanyi n'amahanga y'Uburusiya. Umwaka uheze Putin yagiranye ibiganiro na perezida wa Guinée Equatoriale Theodore Obiang Nguema i Moscow, aho abo bayobozi bose bemeye kuduza umubano w'ibihugu vyabo vyose. Ubushobozi bw'urudandazwa bushobora kuba bunini kandi ubushobozi bw'igihugu ciwe mu guteza imbere uyo mubano nawo ni mwiza. Putin yagize ati, ndavuga ku bushobozi bwo gukora cane kucukura amabuye y'agaciro. Guinée Equatoriale ni igihugu gito gitunze kuri petrole yo muri Afrika yo hagati hamwe n'ubutunzi bwinshi nka zahabu, diyama, aluminium na gaze. Kuva ico gihe perezida Nguema yakiriye amasosiyete yo mu Burusiya yazanye imitahe mu gihugu ciwe, ndetse anashimira Uburusiya kuba bwongeye gufungura ambasade muri Guinée Equatoriale. Nguema yabwiye Putin ko Uburusiya ari umufatanyabikorwa akomeye kandi w'ivyemezo vya Guinée Equatoriale ndetse n'umugabane wa Afrika. Perezida wa Guinée yabandanyije avuga ko Moscow yagize uruhare mu guharanira demokrasi y'ibihugu vya Afrika. Ati, biragaragara ko muri iki gihe Afrika ikoreshwa cane. Afrika ikeneye gutera imbere. Haraheze ibinyenjana birenga kuva Afrika ironse demokrasi, ariko turacatera imbere mu by'ubutunzi. Ntabwo ari ukubera ko Afrika idashobora gutera imbere, ahubwo ni kubera ko ubutunzi ndemanwa canke umutungo natirere ukoreshwa nabi, kandi ibi bikadindiza iterambere rya Afrika. Ewe itwi cy'ugwaruka ntawe utokumviriza. Ndakunda cyane ibiganiro vya Wavrep ijwi ry'ugwaruka FM.